Reka nongere ndabasuhuze kandi ndabahe ikaze mwe mwese mukurikira amakuru y'ibiganiro tubashikiriza kuri Imbonesha kuri mukunda cyane ya Isange TV. Ndabahaye mwiriwe abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye. Iri ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwanywanyi mudukurikira mu makuru y'ibiganiro tubashikiriza kuri Imbonesha kuri mukunda cyane ya Isange TV. Ndabahaye ikaze rero mu makuru agira shimikire ku ngingo nkuru zikurikira. Turanyukira mu gisagara c'ubutunzi ita Bujumbura. Amakuru duhawe n'amasoko yacu atubariye ko mwaya masaha hatewe igerenade abanyagihugu itsinzi bahasize agatwe. Ni amakuru duhawe rero n'amasoko yacu kuri ubu ngubu amatohoza ntaramenyekana ngo hamenye woba ateye iyo gerenade mu mugwa mukuru w'ubutunzi i Bujumbura. Gusa birakekwa ko ngo woba ari umugwi witwaje ibigwanisho wa Tabara wama uteza ingwano muri Repubulika y'u Burundi. Turaza kubakora amatohoza rero mu kanya mu makuru kubiburyo bw'idonido. Umugware Tabara murabizi neza ko wama uragaba ibitero mu bice bitandukanye by'u Burundi. Umugware Tabara uba mu bumanuko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, n'umugwi utavuganwe n'ubutegetsi bw'u Burundi. N'umugwi leta y'u Burundi ishinza ko waba ufadikanya na leta y'u Rwanda mu guhungabanya umutekano mu bice bitandukanye bigize igihugu cy'u Burundi. Ibyo leta y'u Rwanda idahengeshanya guhakana yivuye inyuma, ndetse ikavuga ko ataho ihuriye n'umugwi witwaje ibigwanisho wa Tabara uhungabanya umutekano wa leta y'u Burundi. Umugwi wa Tabara mu minsi yaheze wasohoye itangazo risigura ko ngo umugwi wa Tabara udafadikanya na leta y'u Rwanda, ahubwo ngo umugwi wa Tabara ubwawo wihagije, ngo nawo rero ukaba uriko urashaka uburenganzira mu gihugu cabo c'amavuko arico c'u Burundi. Turaza no kongera tunyarukire mu makuru n'ubundi ariko haravugwa n'amakuru turonkejwe n'amasoko yacu atubariye ko kuri ubu ngubu abanyagihugu b'abarundi bariko barava muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bivanye n'umutekano muke wamaze gutosekara mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Biravuga ko rero abanyagihugu b'abarundi bariko barashika mu gihugu cabo c'amavuko c'u Burundi bavuye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, bariko barafatwa n'igipolisi c'u Burundi bagaca bajanwa mu gasho. N'amakuru rero duhawe n'amasoko yacu mu kanya turagaruka ko ku buryo bw'idonido. Reka ndakwibutseweho woba udukurikira uri mu bice bitandukanye ufyonde sabone ndetse na partage, maze uzura buwambere kubona amakuru y'ibiganiro tugushikiriza kuri Imbonesha kuri mukunda cyane ya Isange TV. Ndabaye kaze rero mu makuru yacu n'ubundi ku buryo bw'idonido. Tugira duhere ko yariko aravuga mu Burundi mu mugwa mukuru w'ubutunzi i Bujumbura. Kuri ubu ngubu amakuru turonkejwe n'amasoko yacu biravuga ko hoba hatewe igerenade, ndetse abanyagihugu itsinzi basize ubuzima, abandi barakomeretse baciye bajanwa mu bitaro. Amakuru rero duhawe n'amasoko yacu aravuga ko iperereza rikomezeje ngo hamenyekane abo bakoze ubwo bugizi bwa nabi mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura. Gusa abegera amakuru twakuye mu begera mu gipolisi c'u Burundi bariko barakora iperereza baravuga ko boba hariko harikekwa umugwi witwaje ibigwanisho wa Tabara, ukaba rero uyari umugwi wama urabisakiranya mu gihugu c'u Burundi uhungabanya umutekano mu bice bitandukanye by'u Burundi. Umugwi wa Tabara ukorera mu bumanuko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, akaba ariho ufise ibirindiro. N'umugwi rero leta y'u Burundi yagiriza leta y'u Rwanda ko yoba ngo ifadikanya nyene n'uyu mugwi wa Tabara uri mu bumanuko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ibintu leta y'u Rwanda idahengeshanya guhakana yivuye inyuma, ikavuga ko atayihuriye n'umugwi wa Tabara. Mu yandi makuru rero tunyarukiye n'ubundi mu makuru arimo aravugwa ngaha mu Burundi. Mu Burundi kuri ubu amakuru hari nuko abanyagihugu b'abarundi bariko barava muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bivanye n'intambara iriko irahabera. Kuri ubu ngubu biravuga ko ngo bariko barafatwa bakajanwa mu gasho. Amakuru turankejwe n'amasoko yacu atubare ko intambara ziri muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ziriko zirakwegera, izo ko nyene zirakwega icuka kibi cane mu Burundi. Abantu benshi cane bariko ngo barafatwa ku umwikeko ngo ni abanyarwanda baje gutera u Burundi. Uretse eza audio z'urutavana ko ziguma zihanahanwa mu mbonerakure, aho baguma kandi bikeka abantu ngo ata fatiro. Kuvejo abantu baguma bafatwa bya gashikasaki bakekwa ko boba ari abanyarwanda.
amakuru rero turonkejwe n'amasoko yacu atubwira ko ikibuga ca BSR caraye cuzuye indiri z'abarundi batashe bava muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bivanye n'intambara irimo irabera mu buseruko bw'ico gihugu. Ejo haheze abarundi bose baciye mu Gatumba bavuye muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bafashwe n'igipolisi c'u Burundi. Benshi muri bo rero ni abakozi bato bato bivuga ko ngo bo bakora ubuzi bw'igifundi muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Umwanya wa mbere abafashwe bacanwe mu gipolisi mu Gatumba, mu nyuma bapakirwa imodoka zirenga 5 bajanwa muri BSR komisariya municipale de la police i Bujumbura, ari naho nyene ngo baraye bagandagaje mu rupangu. Aho hose rero nta caha babwiwe abo bose rero ngo biravuga ko nta caha babwiwe bo barakoze. Gushika magingaya ntituzi ko abaciye ku zindi imbibe bavuye nyene muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bivanye n'intambara iriko iraba mu buseruko bw'ico gihugu, nabo nyene boba barafashwe matekwa isakwa mu mahoteli ngo n'imikwabo mu mabarabara biriko birakorwa. Ejo ku muhingamo twarababwiye uwafashwe nk'unyurujwe mu gisagara ca Bujumbura, ariko mu nyuma abamufashe basanze bihenze, ngo basanze ari umunyamurenge atari umunyarwanda. Umunyarwanda wese ariko arakorera mu Burundi ariko arahigwa bukware bivanye nyene n'ukungene umutekano wo hagati y'u Rwanda n'u Burundi watosekaye. Kuri rero bivuga ko rero uwo yari yafashwe bikekwa ko ari umunyarwanda bagasanga ari umunyamurenge baciye nyene ngo bamurekura. Hari andi makuru kandi avuga ko hoba hari abandi nyene batubwiye ko mu mabarabara atandukanye ngo haboneka umengo hari ico abapolisi boba bariko bararondera. No mu mahoteli atandukanye harabaye isakwa ntangere nk'Ikobero mu ntara ya Muyinga. Umwe mu banyagihugu yatubwiye ko ngo haraye isakwa ridasanzwe ryo kurondera abanyarwanda. Ihoteli ngo basanzemwo umunyarwanda ngo yaba igowe. Amakuru rero tugitohoza avuga kandi ko ngo hari abanyamurenge boba ngo baraye bafashwe mw'ijoro mutakura, gusa ikitaramenyekana neza nukumenya mu makuru nyine twaronkeje iki turaza kukibandanya dukora amatohoza. Intambara ziri mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo biraboneka ko zigiye kugira ingaruka zikomeye ku buzima bw'abarundi. Abategetsi b'u Burundi bogerageza kubikora badahonyoye uburenganzira bw'abarundi. Gayo rero amakuru ariko aravugwa mu Burundi kuri aya mango. Barundi rero namwe barundi kazi muri ko murava muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo muri twarararike kuko mu Burundi ivyakomeye. Reka rero tubabarire ko amakuru yacu tuyasozerere ngaha, tuzosubira gusa dukwibutse kuri wowe utaravyonda sabone canke partage bivanye naho uherereye. Ndagushikariza gufyondaho maze ukazura buwambere kubona amakuru n'ibiganiro dukurikiriza kuri imbarisha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Reka dutere yambu abarukurikira bari mu gihugu cacu c'u Burundi. Aha twovuga abari mu ntara nka Kayanza, Karusi, Bubanza, Gitega, Muramvya, Makamba, Bujumbura, Rugombo, Rumonge ndetse n'abari mu ducimbiri dutandukanye, amazone atandukanye, imitumba itandukanye igize igihugu cacu c'u Burundi. Mwese turabateye yambu. Reka kandi dutere yambu abadukurikira bari mu bihugu bivanye nk'u Rwanda, Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, Buganda, Tanzania, Malawi, Mozambique, Zambia, Zimbabwe ndetse n'ahandi ijya nino kwisi hatandukanye. Tutibagiye abadukurikira bari mu bihugu vya Buraya, Amerika, Austria na Australia. Mwese turabateye yambu. Reka rero tubabarire ko tuza kubakorera amakuru y'amatohoza y'ukungene mu gisagara ca Bujumbura nyene nyuma yuko hatewe igerenade uko ovyoba abyifashe. Turaza kubakorera amatohoza ibitigiri by'abanyagihugu baba bamaze kwasiga agatwe. Turaza no kubakorera amatohoza ku mutekano w'u Burundi n'u Rwanda kuri ubu uko vyoba byifashe.
amasoko yacu twohereje mu Rwanda ndetse no mu Burundi baraza kudutohoreza amakuru turaza kubashikiriza ku mugoroba n'amakuru muza gushikirizwa n'imbonesha kuri mukunda cyane ya Isange TV. Reka rero amakuru yacu y'aka kanya tuyasozerere ngaha, turaza gusubira ku mugoroba. Amakuru yacu nagasaga, mukomeze kugira ibihe byiza, turaza gusubira mu makuru yo ku mugoroba.